ALVIN SMITH yidogera umuririmbyi DJ Fernando n'umwanditsi w'indirimbo iri kiraca ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bavuga nivyo abandi ngo sivyo. Umwanditsi w'indirimbo Bellissima yitwa Kadie Kay. Bimeze gute rero? ALVIN SMITH yidogera cyane abo bantu babiri avuga ati nibo bantu bateje umudugararo muri industry y'umuziki w'u Burundi bigatuma indirimbo yiwe Hahiye remix itariko irumvikana cyane mu gisagara. Ati byamubabaje cyane. Binivyo ni bimwe mu bintu yashoboye kuvuga nta masaha menshi ahaciye ku mbuga ngurukana bumenyi yiwe eka no kuri televiziyo online Hitop TV. Benshi barahazi kwa Randri Promoter na Ibali. Aravuga ati bano bantu kabisa batumye indirimbo yanje itariko irumvikana. Ndabibutsa yuko ni indirimbo iriko irakundwa ariko ntiriko iragenda gose bivanye n'ibi bibazo vya Kadie Kay na DJ Fernando. Ni bibazo biteje umudugararo gushika kuri uno mwanya nta réponse finale kuko biguma byinjiramwo abantu benshi. Ndavuga nka iBreezy umuhinyanyuzi w'indirimbo Bellissima twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko yagiye arashobora kuvuga ati ijya ndirimbo uwanzanye ajya amajambo ni Kadie Kay yazanye amatexto muri telefone. Ariko rero Fernando kumengo yahoze ntaco ashaka kubivuga ko kiri clair. Kuvuga ikintu kiri clair ni hajya uvuga ikintu wagishize ku murongo kavuga ati jewe ndi kumvuga kuvyerekeye iki kibazo. Ariko rero ivyo ni ibintu byiyumviriwe n'abantu benshi baravyibaza ati ngo kubera iki atavuga. Aho Mr. Bellissima ariwe DJ Fernando yari yihoreye kera aranuma arihorera arabaraba arabihweza mu nyuma aca bishira mu ndirimbo. Ni indirimbo itwa gucyati kizima imana inkunda. Ni indirimbo iri kiruka cyane ku muvuduko udasanzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga YouTube. Iri kiriruka cyane hari tutabeshanye iri kiriruka gose aho ari indirimbo yaje kwishura byinshi mu bintu abantu benshi bariko baribaza mu gisagara ca Bujumbura eka mu gihugu cose nibagiye n'abantu bari ikanyaru mu Rwanda. Ni indirimbo hariya anye bayivuze ko amajambo menshi yuko yoba ari copy y'umuririmbyi wabo uwo mu Rwanda. Ivyo turaza kubigaruka ko reka tumanze tugaruke ku majambo ari muri iyi ndirimbo. Mu majambo ari muri indirimbo DJ Fernando wewe avuga ati iyo utanguye gufata hit canke utanguye kumenyekana uzubona bamwe mu bagenzi bawe batakira bagenzi bawe aribo batangura ko kuvuga nabi. Ayo namwe mu majambo ari muri iyo ndirimbo kandi akavuga ati nimba bariko baramvuga gutyo ndazi yuko Imana inkunda. C'est-à-dire quoi yashoboye kugaragaza yuko ibyo we yobishurira ku ma TV online ibyo yobishurira ku ma réseaux sociaux agomba abivyaze umusaruro abirimbemwo indirimbo kandi ni indirimbo igezweho mu runo mwanya mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariyo ndirimbo iri kirahangana ni indirimbo Hahiye ALVIN SMITH gushika yaho ALVIN SMITH atangura kubabara kuko gushika kuri uno mwanya ku rubuga rwa YouTube ni indirimbo ya DJ Fernando iruta views indirimbo ya ALVIN SMITH. Uko niko bimeze muri game ya Buja Flavor aho mu Rwanda naho baca baza batangura gutamwo amajambo bavuga ati ndavuga fata ku mavuta wo mu Rwanda nkavuga bayago nkavuga abamenyesha makuru benshi isimbi bariko baridoga ku mbuga ngurukana bumenyi zabati DJ Fernando yabakubise copy. Ngo yakubise copy nde? Ngo yakubise copy umuririmbyi yitwa Davis D wo mu Rwanda. Nawe nyene twibukanye yuko ni indirimbo yari yasohe mu gihe yaramaze iminsi ari hehe ari mu buroko bamwagiriza mu bintu bimwe bimwe bitashoboye kumenyekana ko ari ivyo canke atari ivyo. Ni indirimbo ya Davis D wo mu Rwanda. Nizere ko benshi mwarayumvise benshi mwarayibonye sinoyivuga izina kuko sindiko ndayigirira promotion. Reka ndakubwira ati bino bintu biriko biradurumbanya ALVIN SMITH gushika yaho ALVIN SMITH aja ku mbuga ngurukana bumenyi canke kuri TV online akabivuga byagiyemwo abantu benshi cyane siwe wenyene. Ndavuga Nelinat yarabivuzemwo amajambo menshi. Ndavuga Big Fizzo na wenyene yaragize ikintu avuze ko ariko yacandise mu rurimi rw'igifaransa. Mashobora kugenda mugakurikirana muzamenya byinshi cyane. Reka rero ndakubwira ati ku ruhande rw'iwawe wewe ubibona gute? Apari wawe ubibona gute ushigikiye nde? Urabona yuko kabisa ALVIN SMITH ijya ndirimbo aya mabase canke
aka kajeste kariko karaba muri game ya Buja Flavor ka Kadie Kay na DJ Fernando ko kariko karatuma indirimbo ya ALVIN SMITH itariko iramenyekana ku ruhande rw'iwawe niko bibona. Reka ndakubwira ati merci beaucoup, Captain is back. Vuba mugiye kuhobona ama mission menshi cyane, ama emission gira subscribe, ngiye kumurondera Kadie Kay, amasomo yandi ngiye kubazanira DJ Fernando, ndamububabarize ibibazo muza kumbaza muri commentaire. Andika ikibazo cyawe muri commentaire, ngiye kurondera DJ Fernando, ngiye kurondera Kadie Kay, kandi subire no kwa ALVIN SMITH. Ibibazo muza kwandika muri commentaire nivyo nzobabariza. Merci beaucoup, ciao ciao, asante sana.